Mu barimvyi muri rusange ba gospel urukundo rurahari birabishika akaba ari abaririmbyi muri gospel babasharikanye canke mwebwe hari abantu mutavuga rumwe canke mufitaniye beef muri gospel? Je novuga yuko nta bantu na bamwe dufitaniye beef muri gospel, ariko hariho bamwe usanga ari abacuti bacu cyane gusumba abandi, kandi byategezwa ko usanga twese dufise igikorwa ni kimwe, twifuza yuko isi menya Kristo. Mina cross kutuona tuko very smart, kwa upenda la nipenda kweli, mini wakina kuja kure, Christ is my destination, nkuko yabivuze tubikore all the nation. Yeah, Christ muri je byiza muri we yankunze mukunzi yankunze danze buri we, Jesus Christ abikwiriye munezero mpere zirishimura ari kwiriye. Christ is my overflow, kumubakure ntabibaho dijunda munezero wanje ekaranza nuhoraho. GSP agaye imbere. If I say Jesus Christ, I feel another praise. Kazwa TV, we want the words, the solution of all trees. Hello, shalom, gute bakunzi ba Kazwa TV, turacari kumwe namwe mu biganiro biryoshe, ibiganiro bidestressa, ibiganiro biruhura, bishobora kukuremesha canke kuguteramisha bivanye naho uri kuradukurikirana. Uri mu Burundi canke mu mahanga, ndabaramukije. Ni DJ Israel, toujours DJ Israel, ihanga ry'Imana, Israel. No musi twabazaniye imisore y'umunsi n'abakozi b'Imana basanzwe bari mu mugwi GSP Team. Turaza kumenya vyinshi kuri no mugwi GSP Team, basanzwe bakora gospel music. Basengera hehe, baba hehe, batanguye gute, ubu bageze hehe, indirimbo bafise mbega mwoba muzizi? Bakunzi ba Kazwa TV, tubandanya tubazanira bishasha, ibiganiro biryoshe, abartiste batandukanye mu madomene yose. Yes, mpamagara DJ Israel, ariko kandi nakira n'abantu bubahwa. Turahera hehe? Turahera kuri mukuru canke hagati? Okay. Shalom. Ndaramukije bariko baradukurikirana. Nawe ndakuramukije kandi. Yes. Ya ni Theo canke Bagos muri GSP Team. Sanzwe ndi umuraperi wa muri GSP Team. Yes. GSP Team ni Theo canke Bagos. Yes. Bagos kweriki Bagos? Donc ni izina ryanje ryose ni Theoneste Bagusora. Yeah. Wachuri uvya brevya Bagos. Kweriki utagize baba? Nashimye Bagos kubera ni izina ryarankujije, yaranse guhera mu bantu. N'ubu nshobora kuba ndiko ndagenda mwibarabara nkumva umuntu ari impamagaye. Urumva naciye ndarigumiza uko nyene. Usanzwe ukijijwe he, usengera he? Ndakijijwe nsengera muri Shalom International Family. Iri he? Iri mu Carama. Usanzwe uba hehe none Gateo? Ba Isororezo. Uva Isororezo ugenda gusengera mu Carama? Ego. Ego. Ugenda gute? Namufise ingendeshwa? Mbo ndipakiza. Ndafata taxi canke bigwa. Kuri kusengera hariya hose? Mbo impamvu sengerayo nico kibanza numva ko ndakirimwo mba mfise amahoro nyine, nkuko ari kibanza nyine cy'amahoro. Wakijijwe ryari? Nakijijwe kuva 2014. Ukizwe iki? Wakijijwe? Icyo nakijijwe, mbo nakijijwe urupfu rwa kabiri. Yeah. Iyo nyishu kumengira ni rya mbere ndayumvise iyo nyishu. Theo hari ryari none igihe wakizwe? Mbo hari 2014. Ego. Niho nafata decision yo kuvuga ati ndakiye Kristo abo umwami n'umukiza wanje, kandi nkaturisha kanwa kanje ko ari Imana yanje. Isororezo uba ku bavyeyi canke ni urapanze canke uri marié? Isororezo mbana n'abavyeyi. Ego. Umuryango w'abana bangahe? 5. Wize he? Nize narize muri kuri Lemene, ndiga kuri CST, ndiga no kuri Sescom. Voilà. Cha dusubira hehe rero
ushaka tuje kwande ibubamfu canke iburyo? Okay. ariko atata musubize mikro gato kuko yatubwiye ko ari mu mugwi GSP Team. Usanzwe uririmba ijwi rya kangahe canke umudiho nyabaki? Je ndumuhaperi. Muhaperi? Yego. Kubita gato. Macane. Ndaguha ingoma gutya. Ya jewe ntaramenya we yaranzigama ngiriwe cashigwa mu gitigiri cyawe yacunguye ubwiwe kuko ntaramenya no barapere baragira amasoni. Okay, ndeke kugira beat. Si soni. Gira beat canke ndeke. Okay. Iyo yari check sound. Bakunzi ba Kazuar TV. Iyo yari feint, nta mukinya atagira feint. On y va. Yeah. Serie, jizari serie. Nusese muri we mbayeho mpiriwe. Love isa limite niyo mbamwe muri we. Muri Kristo Jesu nkivayo ndarahiye. Buzima budasaza gwa rutare mbaho nshaka Jesus ni wewe ndata mvuga ko ari wewe data. When peace zaidi ya my last nakwita Jehova nakongeza lingine crossed. I'm Christian nubwo ntuba mfise money. Every day najua nitabaki niko mali. Geza unaduchana. Theo Bagos, oni Theo Bagos. Asante sana. Turagiye kwa Jacques. Yes, bakunzi ba Kazuar TV ndabaramukije. Ku mazina nitwa Jack Irakoze. Usanzwe ndi R&B muri GSP Team. Nukuvuga urahibongoza. Ndahibongoza mu Kirundi. Ni uri kiongozi wa GSP Team. Wapi sije ndi Delege. Delege general. Kubisanzwe team yacu nta kiongozi fisi. Kuberi. Twese navuga ko turi abarongozi. Nshobora kubisigura ko ingene tumeze twakuze ukunyene dukundana dutemberana. Yego. Then rero ego naho hariho usumba uwundi. Hageze mu bintu by'umuziki canke mu buzima busanzwe ko dusanzwe dutemberana. Ukuntu tumeze nimba je mfise kino ciyumviro. Hama nkagishikiriza abandi. Muri abo bandi bose bakagishigikira so tukigashigikira umuntu umwe undi ntagishigikire utagishigikiye bisigura ko abatsinze. Hanyuma ndakizanye bose bakacopoza bisigura ko je ndatsinze. Nubwo burongozi bwacu rero muri GSP Team. Okay, Jacques kuva muri GSP Team. Umugwi ukora music gospel. Atubwiye ngo numu R&B munahibongoza akora amarofre sivyo? Yes. Usanzwe uba hehe none ga Jacques? Wize hehe? Icyambere je nsanzwe mba muri quartier Nyabagere mu Gihosha. Aho ibarabara bita ku matafari. Aho ubana n'umutambukanyi wawe? Apana ndacari umujene. Ndacanjinga ubusore kabisa. So je nize mu Gatumba muri primaire. Hanyuma secondaire cyaniga kuri la Tanzanienne. Ishure rya kera iryo shure nibaza ko abantu batembera cyane muri centre ville bararimenye. Maze kuvaho ndaja kuri seste. Navuye kuri seste cyanja mu Carama. Umujene ari chic. Yambara neza n'amashenete n'ishapo zirenze. Wama freshere. N'ubwanwa zero faute. Akijijwe kabisa. Sanzwe ukijijwe. Kuva ryari wakijijwe iki? Icyambere nakijijwe urupfu rwa kabiri nyene. Kuko urupfu rwa kabiri rumeze gute? Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisigura ko igihe ntari bwamwakire sinari umwana w'Imana. Nari umuntu w'Imana. Wakirana. Mvuga Yesu Kristo. Ariko maze kumwakira canitwa umwana wiwe. Inde yatumye umwakira? Uwo yatumye umwakira. Icyambere navukiye mu muryango w'abakirisu canke abantu bakijijwe. Muvyeyi wacu yari pasteur. Ariko ntivyatumye nanje cyamba pasteur mu kuva mu buto bwanje. Kumbure naragiye pembeni narabaye mu danseur. Naratamba danse moderne ariko kandi hambavu yaho narakora musique n'abandi baririmbyi na musique sekira muri icyo gihe nibaza ko abantu bazi mu Gatumba muri epoque za 2013 2014 uko 2012 cyangwa imbere yaho gatoya
yitwa bakori hariya hirya twarakorana cyane n'aba PIM n'aba ico gihe menga navugiriza kuri black and white ndavyibuka hari gihe twaharatuza mu bintu bita magongi nike mu bintu bita magongi nike twarakubona uri DJ ego nibaza ko ico gihe ntitwari bwabe up aho tugeze no munsi voilà merci beaucoup reka dusimbire ku wa gatatu Mr. Fest. Yes. Gute. Shalom. Shalom, master. Yes, ni Fest from GSP Team. Ku mazina y'ikirundi banyita Uwimana Feston. Ariko benshi banzi nka Fest. Mwebwe rero ndashaka yuko mutugira ga freestyle. Ukwite rap, hamura mupasira micro, akubita ka R&B, ka refrain. Twagi freestyle. Canke indirimbo mwa yo biri hafi nyene idudubiza twagiye yo biri hafi voilà mina cross kutuona tuko very smart kwa upenda la nipenda kweli mini wakina kuja kure Christ is my destination nkuko yabivuze tubikore all the nation Christ muri je byiza muri we yankunze mukunzi yankunze danze buri we Jesus Christ abikwiriye munezero mpere zirishimura ari kwiriye Christ is my overflow kumubakure ntabibaho dijude munezero wanje ekaranze nuhoraho GSP agaye better feel if I say Jesus Christ I feel another peace Pezi like a dick very smart Nita man of God I mean wake Na happy kuva Monday gushika Sunday Crash back with Jesus Christ twese If I say Jesus Christ Hey I feel another peaceful when I'm in him Joy is in me if you come to Jesus Christ all will be fine in you If you come to Jesus Christ, all will be fine in you. All will be fine in you. Wangizu the sun, masuya bambona. Umunezero ubuzima bwanje ubumbaye hatajani na. Ndavuga kuri Christ kuri fat ikindukoze Jehova mugifite kora naho bishobora. Yes. Okay. Yes, uyo ni first kuva muri GSP Team. Okay, turagiye rero. GSP Team mwatanguye ryari? GSP navuga ko hama mutushingiri nawe kungene vyagenze. Yes. Mwisange muri batatu gutyo. Okay. Navuga ko icyambere na mbere nuko kuba twavutse tubana cyane hafi mwanya muremure kandi dukunda twongera kandi tuba turi muryango byaratumye GSP Team ivuka. Byatumye GSP Team ibaho ariko sivuga ko twatanguye nkuko nyene mubona turirimba ariko byose vyahereye mu ntambo ndivuga ko ico gihe twabikora nko kwinezereza nko kuryoherwa ko twatamba mu mamanza twatamba mu mapati nkuko Jack yabivuze ibintu vy'amagongi nike vyaba kuri black n'ahandi yari ama evenement kenshi twakunda guhuriramwe n'abandi bantu ariko mu nyuma turavuga ati mbega ko tuvuka mu muryango kijijwe hama tukaba tubona abandi bajene inzira bariko baracamo ingene imeze birakwiye ko duhindura hama tugafata inzira nziza niho icyumviro cya GSP cyaciye kivuka hama turabibamo yego amatwi asumira ngo ni first asanzwe avukana na Jacques mu ndimwe papa mama vya vrai ifura ninde mukuru kuru ni jewe Jack hanyuma cyakurikira Fest hama hariho ndi yitwa MP yes sanzwe n'umu promoter kaze cyane sanzwe n'umu promoter sanzwe ari coordinateur wacu kandi tuba turi kumwe kenshi iyo mukorana ibikorwa by'umuziki surtout mu bifata nk'akazi mukakora business muri kumwe uwo muziki mukawushiramo inguvu muvukana bivuze iki icyambere na mbere turaterana intege kubera niyo umwe yarambiwe kubera ko urugendo turiko turarufatana turi hamwe kandi tuba turi ku mwanya munini birafasha ko uwundi ashobora gutera intege undi akabwira ati no naho biriko biragenda uku reka dukomeze tubandane bisanzwe navuga ko GSP Team yaba tudakorana nkuko turi batatu kumbure tuba twarasambutse canke tuba twarabihevye
ariko kubera ko twisanze turi uku nyene tuvukana byaraduteye intege cyane. Musanzwe mubana nyene uko muri batatu na MP uko muvukana mu Gihosha? Turabana mu nzu imwe. Ego. Hama abavyeyi bari? Dufise umuvyeyi umwe. Ego. Turabana. Voilà, umuziki mukora gutega Jacques? Umuziki ukuntu tuwukora turiyungunganya twebwe nyene tugakubita imitwe hirya no hino hanyuma tugakora, ariko turafise kandi staff. Iyo staff na nyene radushigikira ikakora uko ishoboye nayo nyene kugira ngo ishishikare gufasha umuziki wacu gutera imbere. Kushikino saa mufise indirimbo zingahe, ama video angahe, wokenera ibikorwa vyanyu yo bikura he? Gushikino saha dufise ama video ashika kuri 3. Hariho video yitwa Ntuhabuke, hariho yitwa Fata, hariho yitwa Agira Neza, hariho yitwa Ndumuhigwe, umva ni zine. N'indirimbo nyinshi cyane tumaze gukora zishika kuri 14, ariko kandi hari n'indirimbo twakoze kera tutashoboye gushira ku mbuga zacu kuva muri iyo epoque ya 2013 kuduga gushika muri 2015. Izo ndirimbo ntazo twashoboye gushira habona, ariko kandi abantu benshi bashoboye kuzimenya ico gihe. Nibaza ko harakora cyane Bluetooth n'abaririmbyi bakaya bashira indirimbo ku ma platform yabo. Rero twebwe natwe byaradufasha ko asanga dufise circuit y'abantu, ugasanga zirasanzaye uko nyene, ugasanga abantu bakure barazimenya, just ugasanga bigenze uko nyene. Yes, mwumvise uko ngene bakora umuziki. Voilà. Hama first twibutse amatitre y'indirimbo mufise. Indirimbo dufise hariho yitwa Nashimwe, turafise yitwa Ndumuhigwe, turafise yitwa Fata, turafise yitwa Ikebuke, turafise yitwa yindi ya ivya dukorera. Ya indi iruka gusoka yitwa gute? Ijya shasha nayo yitwa Ndumuhigwe. Ndumuhigwe. Yego. Indirimbo irakaze cyane. Yakorewe he? Video twayikoreye kuri beach. Ego, ariko umuhinyanyizi yayikoze ni Oli Black muri JC. Audio nayo yakozwe na Gigabit. Ego. Voilà. Nashaka mutubwire mu ncamake ubutumwa musanzwe mutanga mu miziki musohora. Message abantu bo barondera ko ni nyabaki. Ubutumwa mutanga hanini. Ubutumwa hanini GSP Team dutanga ni kubwira abantu ko hariho Imana kandi ko hariho Kristo yitanze. Hari umuntu atazi ko hari Imana? Hariho usanga batabizi, mugahe n'abandi usanga babizi, mugasanga ntidusangiye kwizera canke bakavyirengagiza. Ariko twe tuvuga ko Imana ari imwe, kandi ko umuremyi w'isi n'ijuru ari umwe, kandi akaba yongeye akitanga ku musaraba kugira ngo duharigwe ibicumuro vyacu. GSP Team majambo yose ni gute, risobanura iki, kubera iki mwatoye iryo zina? GSP Team majambo yose ni God saves people. Bisigura ngo Imana irakiza abantu. Nkuko arubagije ati ubutumwa mutanga ni nyabaki, twe ubutumwa dutanga no kubwira amahanga cyangwa isi ko Kristo uko yararejo na nubu ariko ari, uko yamya akiza, uko yamya azura abapfuye, uko yamya akora ibitangaza na nubu abikora. Nibwo ubutumwa bwacu dufise twamamaza kugira ngo isi imenye umukiza wayo, abari kwisi bamenye icyo bategezwa kwizera, bamenye Imana yabo. Umwaka uheze nimba ntihenze mu Irohero ku muganuro twarafese imyaka 9. Yego 9 turakora umunsi mukuru fete, muratumira, turafungura abamenyesha makuru, abapromota, abafana, famille. Bijya bintu bivuze iki? Imyaka 9 kweke kwifeta kujya imyaka 10 yoyo naho nyene tuzobandanya dufeta. Nibaza yuko ahubwo yari umwaka ugiye gukwiza 11 kuko umwaka uheze na kimwe twigize dukora. Twari twafise mu mwaka wahera cagiye. Yego. Mwaka twakwiza imyaka 10, twagize ibintu novuga ko habaye ikintu gitonya ku cyari cyabaye. Ico cyari bivuze nuko icambere twa tumaze igihe tutariko turaboneka muri industry y'umuziki. Twasanga n'abantu bapoteye gatonya, bivaye nuko atandirimbo twako turakora, nta evenement twako turakora, usibye gusa ko twitabira ama evenement
baba badutumiyemo gusa rero cyo twiyumvira ikintu coba ciza cyo tugarura neza cyo shobora kutuvuga ko GSP Team igihari cyo dutegura kijya gikorwa kugira ngo dushobore gusangirira hamwe n'abakunzi bacu n'umuryango n'abajournaliste nkuko bari bahari n'abapromota kugira ngo bashobore kumva ivyiyumviro bishashe tuzanye ibyo tugiye gukora novuga ko yari yo ntumbero kugira ngo ibikorwa tubigarukane neza bifise akanovera. Uyu mwaka tubitegwe kwiki projet imigambi mufise 2023 umwaka uzorangira dufise ya ndirimbo ndumuhigwe yonyene. Nibaza yuko ndibuka ko neza wari uhari kiye gihe twaravuze ko turiko turakora album. Rero muri ya album turacabandanya dukora, nibaza ko vuba cyane indirimbo zirahari twarazikoze, usibye ko amasanamu tutaragenda tuyaheza yose, indirimbo zirahari zirakoze. Indirimbo ihera amasanamu tuyishira ku mugaragaro. Ni kweriki muri gospel menga ni mushigikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku radio hoho muraronka ama promotion nkuko muvyifuza? Indirimbo zanyu murakora ugasanga murakoza amakolabo akomeye, amakolabo meza, indirimbo nziza cyane, kandi ugasanga muhura n'abantu benshi ku mashengero mu makorale. Ni kweriki ucu usanga ama views atari kirenga support kwereka umenga muri gospel nta support muronka cyane nko muri profane? Ikintu kimwe novuga kuri ico kintu nanje ni kibazo kimwe mpora ngira, kuko ndibuka mwarakoze na collabo na Jean-Claude Masezerano Pasteur, indirimbo nziza cyane, murakorana na Big Zoe, umuririmbyi w'umukambwe w'umuraperi abikora neza, sivyo? Ni kubera iki muri gospel ivyo ndamaze kubibona no ku ndirimbo nyinshi ugasanga nta miliyoni w'ama views ironka, kandi ari indirimbo nziza wanashaka abantu baririmba mu ma eglise atandukanye. Akarorero ayaya si indirimbo nziza ya Dudu si umuririmbyi akaze cyane mu Burundi, akora ibintu bikaze birenze indirimbo zihanitse. Ni kubera iki ama views atari kirenga? Mwe mubibona gute, cyangwa nitwe twenyene tubibona? Kuri jewe cyangwa kuri kote ya GSP novuga ko mu Burundi turacyafise ikibazo ca gospel. Novuga ko abantu bakurikirana cyane gospel barabuze, kuko ugiye ukaraba iyi ndirimbo umuririmbyi wa gospel yasohoye indirimbo hama n'umuririmbyi arimba sekire bagasohora indirimbo, ukacura ama platform yabo bose usanga ishusho iba ari kwitandukanye. Ariko kandi ntibitavuze ko ujya wa gospel bayakoze indirimbo ibishe, abayakoze indirimbo iryoshe ifise amasanamu meza, ariko kubera ko umengo abantu ba gospel baracanigiza cyane ikintu cya rezo sosio z'iya ndirimbo zabo, cyane nimwe mutabahimiriza nk'iyo muronse opportunité muri eglise kuhagara imbere muribuka kuvuga ati dusapotinge GSP Team, turabaririmbyi, turafise ibikorwa vyinshi kuri YouTube, raba mudushigikire mugire subscribe. Ubwo si hanini simwebwe muvyibagiriye muronse opportunité yo kuja imbere y'abantu benshi? Sinzi. Kuri je kuri ico nyine ndacishuye, navuga ko icambere na mbere go GSP turaba artiste, turafise ishengero tubarizwamo, ariko kandi murazi ko ishengero ryose rirafise urutonde. Kandi saba artiste bose usanga baronka iyo opportunité yo guhagarara kuri stage dimanche kuvuga, bisigura ko biba bigoye gushaka kubahirimiriza. Muga mu buryo dushoboye, kuko umuririmbyi hajya bafise platform ya mbere yiwe ni réseaux sociaux. Uri réseaux sociaux turabikora mu guposta ku mastati, turabikora mu bagenzi tukababwira, ariko buke ushikana musiba kubugeza cyane gose. Urashongera ko ndashaka kumwunganira Fest. Ego icyambere na mbere hanini amakosa yego arashaka kuba ku artiste, natwebwe ndashaka gushira ko amakosa gato, ariko kandi hambavu y'ivyo na public yacu mu Burundi nikunda cyane gospel. Bon sikuvuga ngo ntikunda, irayikunda muga ntishigikira, kuko iyo umuntu afise ugushigikirwa no gutera imbere. Rero mu gihe atari gushigikirwa
no gutera imbere biragorana cyane ugiye kuraba aba artiste bagira gospel ngaha ni kuri udusanga ata kintu kinini cyane kiboneka bamaze gushika ko canke bamaze kuronka ugiye kuraba sekira na uri kurabira bishamansi menga nyine menga hari ibintu byinshi baganya icyambe na mbere ugiye kuraba aba organisateur ba event bategura ama event gospel ni bakeya hanyuma mu gihe bamaze kuba bakeya urumva ko no gushigikira bantu bashaka bantu bose bikenewe biragorana haca habaho kwa kundi usanga umva abakunzi bose ntibaherera mu mubindi icyo cyumva icyo kintu rero mu gihe bimeze uko urumva ko hari n'abantu benshi bafite ingabire batazoshikirwa hama kandi gushigikira urashaka gushigikira umuntu bivanye n'ubucuti mufitaniye ukumva ati je n'umuntu kubera ukuntu ubucuti dufitanye ndashaka kumusapotinga sometimes urashaka kutitaho ibikorwa vye bivanye n'ubucuti mufitaniye ugashaka kumusapotinga muri izo ka hari abantu bameze uko sinzi ko ushaka kubitahura rero muri icyo gihe rero urumva ko hariho ibintu bitaba bikigenda neza kugira ngo abaririmbyi bose batere imbere mu rugero rungana ishobora kubivuga uko kuko twebwe nka GSP Team tumaze guhura na byinshuro nyinshi sinzi ko no bivuga ku bateo barashaka kumara imyaka myinshi muri music ugakora indirimbo 12 ugasanga ari abantu batabazi ntibiheza bikabaca intege ati ni imyaka tubikozemo vraiment n'indirimbo dufise hari abantu batubabazi batazi GSP Team mwebwe ntabwo bibabwira iki ntibiheza bikaba décourage twebwe navuga ko ubwa mbere mu bihe biheze cyane nko mu myaka 5 iheze irenga gato twize gukora evenement y'iwacu kubera ko twabona ko dukeneye gushigikira cyane ikintu kiri muri twebwe gufasha message yacu gushika kure muri icyo gihe twarabona ko bitoroshe ko dushobora gupushi donc gushika kure cyane mu buryo buri mu mugwi y'abandi benshi cyatuvuga ati reka tugerageze dutegure n'ibikorwa byacu kugira ngo bidufashe natwe kurekura message yacu ku rugero twifuza rero tumaze guhagarika aho urazi ko nkuko nabivuze abarganisateur mu gihe batabaye benshi wicaye ukareka kwifasha wowe ubwawe hari abantu batabitayeho wewe cyane bo babandanya bakora mu gihe rero udahagurutse ngo ufashe ikiri muri wewe cyane uca usanga bitoroshe rero twebwe twaraho n'ibibazo byinshi byo kugira ngo dushobore gushikana message yacu kuri aho dukeneye nicyo gituma ngira ubona ko izina ryacu ngira ritashika kure cyane gose ubu muko mukora iki none kugira ngo rishike kure mu babaririmbyi international GSP Team ironke hit ivume cyane icyambere na mbere hari ama strategy menshi two turakoresha twifashishije staff yacu twifashishije message dutanga canke imidiho dukoresha music ibyo nabyo ni ibintu turiko turagerageza gukora kugira ngo bidufashe gutobora rwa ruhome tubona ko ruri imbere yacu runini nibaza ko natwe bashobora investissement ko muragira mu muziki ninde ariko arabafasha hama mutegura gute kugaruza amahera muri ko murinjiza canke muko mura dépense muko mura investissa beka navuga ko muko mura investissa muri music marapanze plan ngene azogaruka aya mahera mukoresha amaclip n'ibiki je nibaza ko ico kibazo hanini dukirabisha kuri staff yacu niyo ahanini yicara ikamenya ati staff irimwo bande na bande bo irimwo president wayo yitwa Chege ego irimwo MP Metsa donc irimwo niwe yabaguriye cya modoka nabonye ko nabonye musike mufise ingendeshwa irenze nibaza ko imodoka Subaru imodoka n'imitahe yavuye mu buzi butandukanye atari mu muziki apart yo kuririmba musanzwe mukora ibindi biki je nivuze ku ruhande rw'iwandi byo nsanzwe nkora ndumufundi umufundi wiki he ndubakisha amazu rumu engineer ego muga gusa sinashoboye kumara university ariko niko kazi kanje nkora nsanzwe ndi n'umu designer mu bintu by'amarangi ibintu nk'ivyo
y'ibintu by'amagipsam byose urumva nk'utuzi twinshi umuntu agerageza kugira ngo plafond gypsum amagipsam PVC byose ndashaka kukubwira ati ushaka inzu yawe imera neza bikora uku canke inzu nimba ari kiraka ndonse nkayitangura nkayiheza byose nkagushikiriza inzu imeze neza. Okay, mwatubwiye Chege abari muri staff ya GSP team. Ego. Hariho Mixa. Ego, hariho Prince Amisha Dai, hariho Vivi, hariho Drogba, hariho n'abandi. Abo bose bakoranye inoti iraboneka. Bo turagerageza kuko umwe wese aragerageza gakura muri bwa buryo buki afise. Ariko bo baba bateguye plan ingene muzogaruza ya mahera. Nibaze yuko uko tuzogaruza amahera hari cyangwa mwe muri investisa gusa murakorera Imana. Mbo turakorera Imana mugabo turifuza yuko n'amafaranga aza. Haza umusaruro kuko nuri kurabirabana ba Paulo barakoresha uburyo kandi bagakenera n'uburyo kugira ngo bashishikare kuguma baja kure bajana ubutumwa bwiza kuko uri kurabiraba muri Bibiliya urasanga Paulo ari ibikorwa by'amaboko yakora akagurisha ibintu by'amahema kugira ngo aronke amafaranga azomutuma ajya gukora igikorwa cy'Imana. Rero mu gihe turiko turasora tuteko turinjiza urumva ko hogera igihe twisanga twahagaritse ibikorwa kuko nta bundi buryo tworonka bwo kugirane bwo kubandanya dukora mugabo mu gihe turiko turaraba dusohora uburyo tukiga n'ukuntu uburyo dushobora kubugaruza nimba twakoze igikorwa kikaba cyiza urumva ko ikindi gihe kice gisumbiriza kuba cyiza. First na Jacques nabo batubwire apart yo kuririmba ibindi bikorwa basanzwe barangura mu buzima busanzwe. Bon, jewe nsanzwe nkora muri entreprise de construction. Benshi barayizi yitwa Ekri. Ariyo kwa Gustave. Abantu bateramira ku mashuha barahaje. Numvunye ngo ibiraka birenze basha. Kuko muwaka n'amabarabara. Imana iguma ikinzira kabisa yani. Ego vraiment kabisa. Voilà. Muracari kumwe na baneri. Ego neri turi kumwe. Hariho abitwa baneri, hariho abitwa ba Desire. Ya ba engineer bakoma. Ariko tunaramutse na ba Bella, ba Gianna. Aba collègue bacu none mwo bata. Bajyana abantu bacu. Na ba Elvis uramwibuka ko mwakora. Elvis Tokoze. Ujya numva ngo mwaramuhaye promotion. Ararenze. Barakaze. Ego. Bacana naradutumira kabisa mu rubanza giwe. Ego from. Elvis Tokoze tumuramutse. Na Niela wiwe. Ego niho ndi. Voilà. Amananje nsanzwe ndi umu electromécanicien. Ndakora cyane electricité muri iyo domaine ya electromécanique. Hama kandi ndakora n'ivy'ubu plombier hambavu y'ivyo ndumurimyi ndarima nyene yani igiterwa cy'umuceri cyose ndashaka. GSP team igizwe n'ababosi kweri musimvura y'amafaranga. Ikibazo c'abaririmbyi barabagira ngo nta mahera ya clip dufise ngo aba director barazimvye ba John Elar ba Andreas B ba Ntuzeya bose ngo ebana ba Kent P wundi Oli Black mwebwe nta kibazo mufise c'amafaranga. Bon nukuri turagerageza ahashoboka hose turahagera vraiment nukuri. Yego. Yes, GSP team ndabasavye mutumira amateka tonyi imbere ko turangiza mudukubitire ka karimbo mwarimbanye n'amasezerano kandi twakorera umuti la fois passée kuri Buja FM kiganiro Hit Connection. On y va. Yeah. Agira neza umwami nkodonde y'ivyusa nga ndi mutuka mbari ngiye kubivuga neza kuri iyi mistari ukuna kura kucavu nkicazo mu ngagari namubonye nkiza ngwaye nihewe y'ivyizigiro navyo nataye ifaranga ntagira nirukanyo naho mbaye babanje bantaye akazi vyahaye inzara munda nayo ntitevye ngo karabaye babagenzi babi ngo nivyo nakoze bibi bituma nisanga mu kibikuruguta n'intumbero yabo kuri bo nindiri yaje mborinza ko kwisenyereka ko ibimbako byose ziri rafindi ko ndacamwo nuzuru kwizira mera nkayo
ndasenga mpindurirwa y'amateka uwo mashimwe ndakesha ubwa Yesu ndanesha niwe agira neza agira neza Yesu agira neza umwami agira neza Yesu agira neza Yesu agira neza umwami agira neza Yesu ko na Israel kuririmba bikiri gikwira ndarezi okay ni giki twobwira abakunzi ba Kazuar TV bariko baradukurikirana support mukeneye gushigikirwa mukeneye umuntu yobashigikira gute mukeneye support imeze gute support ya mbere dukeneye yego ni kudukurikirana ku mbuga zacu nizi hariho YouTube wanika GSP Team gute GSP mu Kirundi ni G na C na P ukunyene yego aho tubona hama no kuri GSP no kuri Facebook nuko check na Instagram yacu na Twitter nayo nyene nuko nyene bibara bishika muka waruvuze ngo hama bon ku umuntu nawe yifuza kudusupportinga ashaka guca kuri nimero yanje cyangwa agaca kuri nimero ya Chege chef wa staff canke kuri Instagram Facebook zose murashaka kubishura alez cyane gose hari kintu muhora mupfa canke ega baravuga ngo ntazibana zitakomanya amahembe mweho nibihe bihora bishika mukavuga ati wapi kweri mukablokana birashika oya ntibirashika ko tublokana muko akantu dukunda gupfa akantu kitwa umwanya yego ni kuri mwe mwenyene canke menga ndazi oya navuze hagati yacu umwanya ati wo wankoshonye muri twavuganye 18h uje 20h ako kantu gusa nayo bisigaye vraiment n'amahoro c'est vrai muri mu barimvyi muri rusange ba gospel urukundo rurahari birabishika akaba ari abaririmbyi muri gospel babasharikanye canke mwebwe hari abantu mutavuga rumwe canke bon du moins mufitaniye beef muri gospel je novuga yuko nta bantu na bamwe dufitaniye beef muri gospel ariko hariho bamwe usanga ari abacuti bacu cyane gusumba abandi kandi byategezwa ko usanga twese dufise igikorwa ni kimwe twifuza yuko isi menya Kristo rero bivaye nuko igikorwa ari kimwe urumva twategezwa kuba dukorera hamwe twese abakora gospel nkuko twagiye dukura tubibona mu gihe cy'abadudu ba Apolineri wasanga ari abantu bakorera hamwe bakolaborana ariko uri kurabiraba ubu siko bimeze urasanga sometime nyene mengo gospel imice myinshi ukuntu ni kubera iki sinzi neza impamvu ariko ndabibona ko irimo imice myinshi bivuye nuko uravye n'ama evenement mwamwe akogwa hariyo abantu bakumira nuvuga ko sinzi ko ari kwa kundi bavuga ngo abakunzi ntibaherera mu bindi sinzi ko ari gukumira abo byose nibaza ko biri muri zo nzira zibiri evenement maze gukora stage maze kurira nizahe bamaze gutumigwa hano mu Burundi concert maze gukora muri GSP Team CV baza yuko campus vibe twara turamaze gukorayo yego ya evenement yaba muri life center turning point na PAMOJA muramaze kujamo ndamunganiye Theo kuri je navuga ko evenement ya mbere novuga ko tumaze kwitabira cyane tumaze kubamwo ni evenement yacu twakoreye kuri Nyabagira conference yari evenement twashize habona indirimbo yacu yitwa Ntuhabuke abantu baraje sari yaruzuye vya vrai sari yaruzuye hariya kuri Gardinor aha nyene kuri Rompimande ya Rwakarede yego GSP biye kweri kimutatumirwa muri PAMOJA Festival ni cya kindi Jack yavuga ngo aba organisateur nibo bashaka kuvuga ati nakarashaka kuhaba cyangwa ujya arashaka na mu gospel akona bagua ati ya vrai nagira muri gospel n'abantu bakijijwe bavuga ati reka nujya asome ku nturire reka nujya aze urumva ko mugabo twege navuga ko kimwe nuko ntiducika intege kandi tuvuga ko ahari shaka harashika hari shaka harashika okay imbere ko turangiza mudubwire ukungene
mwiyumva muri pour le moment mwiyumva gute? Muri uno mwanya twiyumva neza icambere na mbere turaryohe gukorana na ISRAEL. ISRAEL ni umuntu wacu dukunda sana, nanje ndabakunda. Kuri mu bajournaliste benshi bari ngaha muri kino gisagara ni umwe mu nshuti zacu. Ndanabashimire ngene mwanyigoreye mwahevye vyinshi muremera kuza dukorana ikiganiro kandi mwubakure, ariko murabona ahantu twaje gukorera n'ahantu heza cyane. Nshimire n'umumama wo ngaha anye mama Daf, umumama yadusije kino kibanza ni hano kuri Sabemeli. Ndabaramutse cyane. Yes kabisa. Rero naye nkivuga amateka ya ISRAEL nukuri igihe cyose ISRAEL tumukeneye arahaba. Rero nukuri Imana iguhezagire cyane ISRAEL. Amen. Tubikubwire tukikubona hano. Murakoze cyane. Tugutera ayo mashurwe vraiment. Murakoze nukuri ndabashimiye. Yego muri reconnaissance kabisa. Nanje nzobashigikira. Ebana nzokwama ndi impande yanyu. Nimwankenera ndahari. Amen. Ego. Yes, mugusezera abakunzi ba Kazoar TV tubasezere gute? Umwe afate 30 secondes cyangwa 20 secondes asezere. Bon, nako avuge nakagaruka kuko wasezere ntiyagarutse. Icyambere nuko twababwiye platform za GSP Team, ariko kandi umwe wese arafise platform ziwe. Jewe wandika Jack Irakoze, ndafise indirimbo maze gukora je nyene canke nkorana n'abandi, canke naho ntushaka kunkurikirana je nyene. Harahari hose Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na n'izindi platform zimwe. Yes. Theo nibaze ko nanje bwa mbere ndashimiye kwanza abo twashoboye guteramana canke abashe kudukurikirana muri kino kiganiro cyari kimeze neza, twaryohewe nko namwe mwabwiye murabibona. Singenda kure ya Jack, ndabatumira gushishikara mudukurikirana kuri izo mbuga zacu zose, haba kuri YouTube, Facebook, Instagram, hose mushishikare mudukurikirana kugira ngo mushishikare kudusupportinga natwe twisange turi ku rundi rugero, canke za message zacu dutanga ziko zirashikira abantu benshi, isi tubone isi hinduka ku bwanyu ko muradufasha mudushigikira. First ariko mbere ko dusezera mwe na Jacques ni mwavuzana musengera, twese dusengera muri Shalom. Mu Carama. Ego. Sanzwe ndi mu worship leader muri church. C'est vrai. Ego cyane. Ko mutize hamwe mu worship leader niki? Ujya mu arongora louange ya adoration. Ujya mu louange ya adoration. Ego. Uraza kudusezera mu louange cyangwa mu adoration gatonya? Nta kibazo vraiment. Hama byinshi babivuze, kimwe navuga nuko turashimiye cyane gose ino TV yatwiyumviye ko, dushimira cyane gose ISRAEL ingene yashishikara kwitwararika umuziki, ntaraba ngo ni gospel, ntaraba ngo ni secular, bose arabashigikira. Rero dukomeze dukurikirana zino platform, yaba ya GSP yaba ya TV Kazoar turabakunda cyane gose. Murakoze cyane, turarangiza n'akadoration gatonya. Jack, dusezere n'akadoration gatonya umunota umwe 30 secondes. Nushimye mwami w'abami ko waje kunkiza, muri wewe niho nduhukira, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Nushimye mwami w'abami ko waje kunkiza, muri wewe niho nduhukira, urubwugamo bwanje n'amahoro yanje. Yes, merci. Oh là là. Jacques, none urubanza muzodutumira ryari? Marriage na Theo na Faye mugende mubibabwiye. Icyambere na mbere ukwizera twafashe date ya ryari? Ni muri abisenge? Sindafata date vrai. Urubavu ntiruraza? Urubavu ntiruraboneka? Turacyabisengera cyane. Nta ruhari mugabo?
nateo natubwire nta ruhari vya vrai yego bon nibaza yuko none nivyo wiyumva imyaka iragiye n'ivyo mugabo reka tubanze turondire amafaranga kwa fese naho ni ryari oya naje nta ruhari ntihagira muradufrafye kweri bye bye murakoze cyane bakunzi ba Kazwa TV Imana ibahezagire shishikara mudushigikira kuri no televiziyo yacu televiziyo idengeshanye kubashikiriza ibiganiro biryoshe ni GSP Team nabo nyene tubashigikire bye bye God bless you. Kazwa TV, we want the world's dissolution of all trees.